muri benshi mukunda kandi muteramanye na televiziyo Isanganiro mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Igisagara ca Rumonge kirangwa n'ubukene bw'amazi hafi indwi iraheze, abanyagihugu baba muri ico gisagara bagasaba ko ico kibazo cotorerwa umuti. Ni mu gihe Felix Ntirampeba aserukira ishirahamwe rijejwe gutanga amazi mu Burundi Regidezo aho mu bumanuko bw'u Burundi yemeza ko bari ku kivi kugira ibintu bisubire mu buryo. Iranguka neza ry'imigambi ishigikiwe n'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe iterambere kw'isi PNUD ryotuma abanyagihugu b'u Burundi bahatorera akoyoko. Bivugwa n'umushikiranganje w'iterambere rusangi mu nama bagiraniye kuri uyu wa kane. Ido nido ryano makuru ni mukanya twongera kubaramutsa tubaha ikaze. Mu gisata c'iterambere twanzika ano makuru yacu, imigambi leta y'u Burundi ikorana n'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe iterambere kw'isi PNUD ririko iranguka neza muri rusangi. Bishikirizwa n'umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu mu nama bagiraniye harimwo n'abarongoye ibisata vya leta risanzwe risahiriza. Umushikiranganje Martin Teretse yemeza ko hamwe iyo migambi yorangurwa neza abarundi bohatorera akoyokwe. Musanzwe mubizi ko leta y'u Burundi yafashe ingingo yuko abafasha abasahiriza tugirira hamwe integuro z'ibikorwa kuko nta bikorwa byabo biba bihari, ni ibikorwa by'igihugu kugira turabe ko uburyo bazanye buza gufasha koko mu iterambere ry'abene gihugu bene igihugu. Turi rero muri iyo nzira iterambere kandi turashimira ishirahamwe PNUD ko idushigikiye cyane muri iyo nzira twafashe. Mugabo rero mu vyumve neza nuko abafasha abasahiriza baherekeza leta gushira mu ngiro imigambi yayo. Nico gituma tuvuga ko ibyo dukora byose tubikora tubanje kuja inama n'ingingo kuko ubunya vyarahindutse. PNUD nta ndinganizo y'ibikorwa yayo nyezina igira itari kurakorana n'ibisata vya leta, kandi turashima ko iyo ntumbero bayigiye. Rero turashobora kuba hari udukosa tuba, nico gituma haba inama kugira turabire hamwe turabe n'inyishu twotanga, kuko burya nta muntu yovuga ko yokora byose bikagenda neza ijana kwijana. Udukosa turabaho, nico gituma twagize n'inama kandi n'iyindi tuzoyigira. Twahanye ihangiro yuko mu kwezi inama nk'iyi zoziba kugira turabe aho tugejeje ibikorwa, na cyane cyane kugira turabe ivyo twakoze neza bitubere ishimikiro, ivyo twakoze tutakoze neza navyo tumenye kumwe two bihinyanyura muri kazoza twitunganye neza. Twagabiye hamwe rero amaprojet turiko turakorana, imigambi turiko turakorana, twasanze muri rusangi iri kugenda neza. Aho twasanze hari udukosa twumvikanye ko abantu baca baja ku kivi, kuko ibikorwa byose bikorerwa kuri kivi ku rubuga. Twumvikanye ko umuntu batangura gusubira kuja kuraba kuri tere ingene ibikorwa biriko biragenda, ntihagire amaraporo y'umuntu atasi tuza turaronka gusa, ahubwo turonke n'amaraporo tw'ivyo twiboneye twebwe n'amaso y'uwacu, turabe ko iterambere ry'abene gihugu twemeye ari ryo turiko turajamo. Uno munsi tuvuga tuti iyi migambi aya maprojet y'abasahiriza igihugu yoranguka neza nk'uko tuvyipfuza, nk'uko yategekanijwe imbero n'indinganizo ya leta, abene gihugu baharonkera akuru. No musi twovuga ko duhimbawe ko tugira Imana abo muri PNUD n'abandi dukorana, tubahamagaye ngo turabire hamwe bya bikorwa kumwe tuko turabikora ingene bikurira rangurwa. Ntibavuga ngo yangorindira ngo nzoze ejo cyangwa hirya y'ejo, tubitegurira hamwe tukabikorera hamwe tukanabira suzumira hamwe ko Martin Teretse n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu. Amakuru yacu cyabandanirize mu gisata c'imibano. Igisagara ca Rumonge kimaze hafi indwi kitagira amazi meza. Abanyagihugu baba muri ico gisagara basigaye bikora ku mazi y'ikiyaga Tanganyika batinya ko ashobora kubanduza indwara ziterwa n'isuku rike. Basaba ko ico kibazo cotorerwa umuti.
ni mu gihe Felix Ntirampeba aserukira ishirahamwe rijejwe gutanga amazi Regideso aho mu manuko bw'u Burundi amenyesha ko iryo shirahamwe riri ku kivi kugira ngo ibintu bisubire mu buryo. Mbega suko Jean Pierre Misago. Umazi y'ikiyaga Tanganyika nibwo bwabaye ubuhungiro bwaho bavoma amazi yo kwikorako mu mihana myinshi y'Igisagara ca Rumonge yazindutse mu gitondo cyo kuri uyu wa kane isanga atanima rikoroka mu mabombo yabo canke imaze hafi indwi amabombo yabo yagadutse. Nkuko babivuga bavoma ayo mazi bazi neza ko atari meza kuko atakundi biri bugende mu nyuma y'aho amazi meza atanguye gukena mu mabombo yo mu mihana myinshi, bagasaba ko ishirahamwe Regideso rikora ibishoboka byose indwara zifatiye ku isuku rike zitarabiraramwo. Felix Ntirampeba arongoye ishirahamwe Regideso mu manuko bw'u Burundi aravye aho gusubira kunga umuringoti umwe muri ibiri izana amazi meza mu gisagara ca Rumonge aho wacikiye ku ruzi Dama, avuga ko ibikorwa bamazemwo iminsi 3 bisa n'ivyariko birarangira ku musase wo kuri uyu wa gatatu, akizeza abanyarumonge ko birangiye baje basubizamwo ubwo nyene amazi gutyo asubire kuboneka uko vyahora mu gisagara ca Rumonge. Ku kibazo cuko hatokogwa ibituma uwo muringoti udasubira gutwagwa n'uruzi Dama nkuko vyama vyabaye buri mwaka nk'aya mango, Felix Ntirampeba avuga ko vyohera kuri komine kuraba igikwiye gukogwa. Jean Pierre Misago urakenuye. Tugume muri ico gisata nyene ariko ubu tuvaho mu Rumonge dusimbire mu Rugombo aho abanyagihugu bahurikiye mu makoperative arimo imiceri muri quartier Munyika ya kabiri aho mu Rugombo barajwe cyane ishinga no kubura umuyaga nkuba wo guhuza imiceri yabo. Bavuga ko haheze hafi ukwezi icyuma cyapfuye cyaratwawe na Regideso ubu kikaba kitaragarukanwa, bagasaba rero kuronswa umuyaga nkuba. Aba ni bamwe muri bo. Ikibazo dufise ngaha turi abantu b'abarimyi turima tuje gusaba akagurane ngaha muri koperative tukaje dushorera imyimbu ngaha, mugabo ubu tumaze tukaba ikintu cy'amezi 2 atamuyaga nkuba uhari. Umuyaga nkuba udahari rero haragazeho igihe rasifo igira ikibazo, igize ikibazo baraza barayimanura gwajanye ibujumbura kuyikora. Kugeza ubu ntituzi ko tuzosa no kuyironka kuko igihe ni kinini, ubushomeri buratwishe, imiceri ngaha nabo twayishoreye ko ntibema ko dukura imiceri ngaha kuko acavuga ati muyikuye ngaha ntituronka ingurane twabahaye ko baduhaye ingurane. Nyecuma arabizi, chef de zone arabizi, Mr. Ntirabizi na governor arabizi. Ijwi ry'umunyagihugu mutonya naho rigarukira. Twe twosaba ko tworoswa umuyaga nkuba. Hatunze abantu benshi cyane, hatunze abakozi batwanikira umuceri, iyo tuzanye batwanikirira nabi imashini huye baronka amafaranga bahemba. Mugabo ata mashini rikirakora naho bagusaba amafaranga babwatumeje ndayakura he, ndabahemba yo nkuye he. Abadamu bapepura iyo baheje gupepura bisaba ko bahemba amafaranga yabo majana ngahe majana 5. Iyo bayakwatse atayufise utagomba gucuhuza ntahana ntushobora kuyakura. Dusaba ko mwe mukigera imbere mu dushikira imbere bakazana umuriro, kuko baduhaye umuriro ngaha hari umuriro nkuba hari umuntu ambwiye ati ndamuhuza agaceri gakenya ashira abana ndagahuze gute. Ikibazo dufise nuko dufise umuceri ngaha tukaba twaraguze ingene twohuza tuguma dutonda bikanka eka tugire tugwe mu bana. Ingaruka zica ziba nukuntu gusonza n'inzara nyene nta kundi nosa ufasha nyene none umva nosabiye. Kibazo cy'umuyaga nkuba n'imiburiburi kiramaze nk'amezi 3, mugabo cagiye kwanka burundu kiradenduka haraciye ikiringo c'indwi 3. Transifo rero yarahiye ntituzi ikibazo cyowe yaragize ko barugusha canke n'indi pane. Kuva ico gihe rero abanyagihugu bari mu kangaratete na komine hanyene turi iri mu kizime. Murumva yuko abanyagihugu barifumbereje muri rusangi kuko ntibasekura. Urabona yuko imyimbu aha ku kibuga mwitegeje mu mastoke mbere imwe n'amastoke yaruzuye ubunye imiceri panze hanze. Kugera uyu munsi rero ntibaronka amafaranga bikorako kuko badatonoje ntibaronka amafaranga. Leta
ni umuvyeyi kandi niyo duhanze amaso. Uno musi nigerageze idodore mu gisata ca Regidezo baduhe transformateur kugira ngo turonke umuyagankuba. Umuyagankuba utabonetse wica vyinshi, n'abasuma barikinga mu kizu babasuma baraza kwiba imiceri kubera hatabona. Inkuru rero tukaba tuyikesha bagenzi bacu Armel Mutore hamwe na Divine Girukwishaka baraho mu Rugombo. Mwakoze cyane. Aha niho duciye turangiriza amakuru twari twabateguriye. Mwakoze mugumane n'isanganiro kuko akari inyuma karahinda n'agahwane. Isanganiro.